Always keep your eyes open for everything invisible. Allo, mwaramutse. Nabonye komantere kuri video nakoze numva umenga ikiye intera ikigongwe. Mvuga nti reka nkore video kuri iki kintu kijanye na wa muntu yavuga ko politike iri dirty, ari sale politike, ari ubutindi. Donc hari ikintu bita mafia techniques. Mafia techniques ni uburyo bwinshi abamafia bashobora kuba bari nk'abantu n'abantu b'aba gangster bo mu Butaliyano niyo byatanguriye, ariko bameze nk'abari ni crime iri organize, ariko technique zabo bakoresha nyinshi kwari kukugondoza bakoresheje tekinike zitandukanye kugira ngo wemere ivyo bakubwiye. Ivyo rero muri politiki barabikoresha. Icambere bakoresha n'icyo bita extortion. Extortion kanagifatanya na blackmail, ariko bitandukanye. Blackmail na extortion habaho difference ntoyi. Nibaza ko baba bakuzi ikintu kibi wakoze nk'akarorero, bakamenya nka wewe ko wishe umuntu canke nk'umugabo yarenze ibigo canke umugore wanashaka, akaca iryo banga rifise agaca rikoresha ati utampaye iki ndabivuga, bimwe by'abana ngo utampaye ndabivuga. Yumva iyi kitwa blackmail. Ariko extortion nayo ni irenze ivyo ko niwe agukwegera muri iryo kosa. Sinzi ko migeze kumva urubanza rw'umuntu bita Jeffrey Epstein muri Amerika, bivugwamo abantu bakomeye cyane, abantu baba president, baba ministre, abantu bakomeye gushika no kuri ryangoma yo mu Bwongereza. Ni ukuvugira afise ahantu hari island ire yiwe izinga, akazana abantu b'abakobwa kugira babasambanye, bamwe mugabo batari bakwije imyaka. Ico mu bihugu biteye imbere ni icyaha kimwe gikomeye cyane. Mugabo gusa kwera bari bakomeye, idosiye yiwe ntawe uzi iyo yagiye, baranamwishe. Mugabo urumva ko barakora bakagukwega mu caha, hanyuma umaze gufata gaca fata amafoto bakwifitiye mu kiganza. Urumva vuze ati sinya iki usinya, atutasinye ndavyerekana. Urumva iyo extortion, iyo cohesion yo kukubwira tutavuze nabivuga, ariko akana cohesion y'inguvu, aho baza kuko bafise inkoho, bafise ubushobozi nk'abantu batwara igihugu, akaza ku rugo rw'iwawe ati wewe numvise ko ari wewe uri kurabwira abantu ngo ejo bazosibe mu nama, tukumva usubiye kuvuga ikintu kimwe turakurasa, ugaca uhagarika ko wanka gupfa. I'll be back. Hariho n'inkuru kwanza nigeze kumva kuri Major Petero Buyoya n'igihe yari president. Igitanguye urya mugambi w'umwe bw'abarundi, hariho abashikiranganje mubi wiwe batumvikana, batavuga kumwe. Muri abo harimo umushikiranganje nibaza yarawo intwaro yo imigenderanire yitwa Cyprien Mbonimpa, ngo yame nk'utamushigikira kubera mu Burundi usanga umuministre afise amavantage menshi, ibintu vyinshi azira kuri leta, inzu abamo ico gihe n'imiburi yari ya leta, imodoka agenderamwo, amatara, amazi, vyose nyene amavantage ya ministre. Buyoya ngo aca arabimwaka vyose. Urumva Buyoya aca arabimwaka, ayo mavantage yose arayamwaka. Umugabo ngo arakena, amererwa nabi. Aca aramuhamagara mu biro ati bwana Mbonimpa, nubu uracahagaze hahandi? Mbonimpa to muhanya nariko ndifyinira, reka nibijya ntabwo nari seriye. Urumva hariho inzira nk'izo zo kukugondoza mu gukatira imfashanyo, mu gukatira ubushimwe waronka, mu gukatira nk'umutekano nk'akarorero. Ariko nashaka kuvuga ko nubona umuntu ahindukiye 180 degree, 100 degrees, 180 degrees, yahora avuga ibi ukazibona ahindukiye avuga ibindi,
ntuzogire ngo nungo ngo yagwaye ibisazi canke ngo vyagenze gute, n'ivyo bishobora kuba vyashitse. Kenshi ashobora kugugwa, tuguha amafaranga, tuguha igiti, tuguha akazi, avantage. Ico novuga ko ari novuga positive motivation cyangwa positive cohesion donc kugondoza mugabo baguhemvye. Icyo novuga hamwe bavuga ngo stick and carrot, umva guhaye carrot kugira ngo uhagarike icyo ariko urakora, ariko ashobora kubona na negative aho bavuga bati ibi bintu byo dushobora kubifata kuri uwo mugabo. Numvise ko ngo bamubwiye ngo hari umuntu yavuze ngo we ko ufise inzu nini cyane ukanyura mu modoka na wogira investigation bosanga kumbore hari ibintu bibuze. Niba yaramenye ko hari ibintu bibuze muri investigation, niba yavuze ati n'ubundi investigation ziba ziri nizama zitomoye, ico gihe urashobora kugondoza mu sanzwe ukakora ikintu against your will, donc utagishaka ukagondoza ukazuragenda uravuga amajambo kandi utabishaka. Wanashaka nk'abantu bari kuri ku ntwara ya Frodo yariko yitoza, hari abantu benshi babaye proniste baguma batarika intoki mugabo bagatora Frodebo bazitarika kubera iki umutekano wabo urubahirijwe, akazi kabo kubahirizwe, muri societe ntibaboneke ko ari aba Frodebiste, bagumana ama avantage yo kuba muri Iprona mugabo ku mutima bagomba kuja muri Frodebo. Donc izo nzira donc zirakoreshwa, ariko ndashaka kuvuga kuri izo tactique bita n'icyo ndafuzeho mafia. Urabona ko hari n'ikindi gitabo n'umuntu yanditse how mafia works. Donc aba mafia, iyi systeme y'ikimafia nibaza ko ikora ahantu henshi. Bose nasome kino gitabo mugabo kenshi baravuga ibintu bakoresha, amataktike bakoresha kugira ngo bakumvishe wemere uhindure ico wariko urarota, ico wariko uragana, ukiveko uje ku ruhande rwabo. Nico ndashaka kuvuga kugira gusa tute turatahurana. Bien sûr umuntu nk'iyo yaguzwe n'amafaranga canke akazi tumwita umuhemu, ariko hari igihe usanga ukeneye akazi kugira ngo ugaburire abana. Urabona ko muri iyi minsi bigoye, kandi nk'akazi wari ufise kenshi wariko urariha inzu icitaka rigiye, hari ibintu bavuga mu kirundi ngo mpemuke ndamuke, ariko hari igihe usanga bitoroshe ko nk'umuntu agutwaye akazi cyangwa kumenyesha akazi kagenda ko uvuga ngo ndakazi ndagahebe ngo mve nk'umugabo. Hari igihe usanga bigoye, ariko ikintu kigoye cyane gose niyo negative ivyo za blackmail na za extortion, kubera ni ukuvuga ubuzima bwawe bwose canke no kukwicasha kubikumenasa. Ico gihe usanga ari decision itoroshe ku mwana w'umugabo aba afise umugore n'abana, kubera gusubira kwitapi ntibavyoroshe. Sinzi hari igihe umujemba naba very practical nka kritika abantu nabanje kwiyumvira ico bakimbabarire ko ndibaza yuko, kandi kubera jewe ntakuriye mu Burundi ndimo ntanguye gukora nakoze ndi hanze, ivyo bintu vyo kumenasa umuntu vyo kuba vya extortion nta bihari ahanini, kenshi nta bihari hanze ku bantu babaye. Sinzi kumbure mu ba president birahari, ariko ndibaza ko umuntu afatiye ku inkoho naje notangura kuvuga yamuhe canke avuze ati we ntuzosubira kubona akazi gushika mu myaka ushaje, ndumva ko nohabona mpindura umugambwe. Ico numva kitoroshe, sinzi ko umuntu yogitorera umuti, sinzi abari mu Burundi ko bibashikira, ariko urumva ni ya politiki nyene iri dirty n'amataktike menshi abantu bakoresha kugira ngo bashike kusho bifuza muri politiki. Pole sana rero uwo bishikiye nakundi, ndazi kuko ntabikora vyishimiye. Urashobora kubona umuntu akora ibintu na enthusiasme, sinzi abantu babona akora ikintu cyo bitango ni passion, agakora ikintu kandi agishizemo inguvu. N'ubundi ubona nyene ngo urabona wamfite ukona ko nta mwete yabishizemwo, gusa ari guca umukate canke ari kuvuna igufa kugira ngo buce, niko babivuga guca igufa, sinzi ari gukiza igufa, donc kugira abone ko bukeye aramuke ata enthusiasme nimwe afise muri ivyo bintu, mugabo kubera tuza kubikora nuko bimeze. Narabonye izo takitike nkiri n'umwana, hari abantu benshi bakoresha takitike nk'izo kugira bakugondotse ku kintu canke bakagukangisha ikintu. Blackmail ni ikintu abarundi bazi cane. Nico gishobora kitafise sense utakurikiranye urutonde rw'ibiganiro maze imisi nkora, mugabo
nuko naho mvuze ko nobigarukiza sinoguma nshira amazina y'abantu mu kanwa kubera nkuko nabivuze hari usanga baragondoje canke hari ikindi kintu gikomeye cyane cyatumye bahindura uko bahora biyumvira. Sawa, mukiri umunsi mwiza. Never trust the state. Never trust the police. Sutki. Trust only in yourself.